Ndabanukije mwese mukuru k'ibiganiro vya televiziyo Renaissance no mwanya makuru mu Kirundi amakuru mushobora no gusanga kuruga ngukana bumenyi kuri tele Renaissance.info ano makuru tuyahereye mu yavugwa muri politike leta y'Ubujumbura itegereza kwitaba ibiganiro bihurikiyemo bose atacirinze irasaba kugira umuti uramuboneke ivyo byashikirijwe n'intumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru wa ONU mu Burundi Michel Kafando akaba yavuze kuri uyu wa gatatu igihe yari karashikiriza icegeranyo ciwe mu nama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ku isi. Michel Kafando yongeye aramenyesha ko amasezerano y'Arusha ari nakugwa ko kuko ariyo mushinge wonyene wotuma amahoro atsimbatara mu Burundi. Kurikira Michel Kafando n'intumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru wa ONU mu Burundi. La première exigence est de donner la priorité au dialogue inclusif. Icambere dusaba nuko ibiganiro bihurikiyemo bose vyohabwa agaciro ariyo ngingo nabanduka kugira injyane ziri mu Burundi zironka umuti. Ni ngombwa rero ko leta y'u Burundi yumva ka miterwa n'amakungu uherewe ku bihugu byo mu karere ubumwe bwa Afrika bishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira yitaba ibiganiro bihurikiyemo bose. Nukuvuga birimo batavuga rumwe na leta bahunze igihugu n'abasigaye mu gihugu. Niho nibaza ko tuzoba dusubije umwizero hagati y'abarundi hakajaho n'inzego zemewe na bose zisunze intwaro rusangi kugira abarundi basubire biyunge. Ivyerekeye amasezerano y'Arusha nayo ni nakogwa ko kuko ariyo mushinge wonyene wotuma amahoro atsimbatara mu Burundi. Impande zose zitegamiye leta twabonanye ziremera kandi zirasaba ko ayo masezerano y'Arusha atokogwako. Ivyo dutegereza gukora navyo mu maguru masha kugira amahoro agaruke mu Burundi no gutahuza leta y'u Burundi gushiraho ingingo zose zituma amahoro agaruka nk'ivyashikirijwe n'umufasha mu matati y'abarundi tudasize inyuma ibiri mu masezerano y'Arusha. Ikindi tuzokora kizoba ari ico gushigikira leta y'u Burundi kugira yitabire ibiganiro bihurikiyemo bose Impérativement dans le dialogue inclusif inter-burundais. Ivyashikirijwe na Michel Kafando imbere y'inama y'umutekano n'amahoro ya ONU byavuye ku rugendo yagize aho yabonanye n'abatari bake mu begwa n'ikibazo c'u Burundi. Uwo mwiwezo no muhinga mu byo gutatura amatati biciye mu mumvikano Jean-Claude Nkundwa akabona ko Kafando yakoze akazi kiwe naho ivyo yavuze bidashimisha leta y'Ubujumbura yamyanka kuja mu biganiro nabo bitavuga rumwe. Tumukurikire. Amajambo yiwe tubona afise agaciro turavye uwari no mutumye hanyuma n'igikorwa yakoze igikomeye kandi cakamaro cyane no kubona uyu munsi ashoboye kuvuga mu majambo atomoye neza yuko leta y'u Burundi itegerezwa kwitaba ibiganiro. Ngira ngo iryo jambo ntiryari bwave mu gwego asanzwe arimwo mu barurongoye hama hariho ibintu vyo kuvuga amajambo aciruhande bitera ibibazo vyinshi umuntu ntamurica abantu bavuze ariko biratera intege kumva kubona umuntu nkawe ashobora gushimangira akavuga ati ni ngombwa ko leta yitaba ibiganiro kandi ikaja mu biganiro hamwe na bose harimo n'abahunze abo leta yanka guhura nabo. Nibaza ko ari ikintu kidasanzwe ni ntambwe ikomeye dushitseko. Uyo muhinga yagize n'icyo avuga ku ngingo ya 23 ubusa gatatu y'inama y'umutekano ushiramwe mpuzamakungu ONU ikiringo cyayo gisa nikiriko kirahera cyo kurungika wa polisi amajana 228 mu Burundi. Kubwiwe iyo ngingo yategerezwa guhera kugenekerezo rya 29 Mukakaro umwaka wa 2017 ariko harabibaza ko iyo ngingo idashobora guhera kandi tigeze ishigwa mu ngiro. Jean-Claude Nkundwa arongera akamenyesha ko iyo ngingo y'inama y'umutekano ya ONU abarundi bakikeneye kugira bakingigwe n'ubunyene kurikira Jean-Claude Nkundwa. Ahure yuko ikibazo cy'u Burundi kiko gikunda guharirirwa mu bice bitatu. Hariho ibiganiro bikenewe ivyo navyo nivyo userukira ONU yahagaze ko cyane hakaba kandi no gukingira abanyagihugu kugira ntibabandanye bapfa kuko mu kurindira ku biganiro biba ifoko abantu bashaka kubona yuko hari umutekano. Aho niho ONU yari yasavye yuko haba abapolisi baba baragenda mu Burundi bakaba baratanga amaraporo y'ibiko biraba. Iruhande y'ivyo kandi hariho ikibazo c'ubutungane abantu bapfuye bavuga ko bishwe na leta abandi bakavuga ko bishwe n'abandi iko biri kose hari ikibazo c'ubutungane amakunga tezo gufata mu minwe ariko ico tubariko baravuga ubu munsi ni vyerekeye ibiganiro. Ariko iruhande y'ivyo biganiro hari iyo ngingo ONU yamaze gufata iyo ngingo yuko atezwa kurungikwa izo ntego ariko iyo ngingo izota igihe itariki 29 nawe ko bivuze. Ubu rero nko babivuga hariho
guharira gwacari guharira hagati y'abagize inama ya ONU jeje umutekano ku buryo turabico bazofata ko bazoyiheba canke bazoyigumya nibaza yuko kwiheba igihe bari kosa ridasanzwe kuyigumya naho bizovana nuko bazohuza canke irindi shoboriya kuko arabavuga yuko itarati igihe kubera itigeze ija mu ngiro kutangura kuyiharura mu gihe itanguye kuja mu ngiro ko rero hataragira yuko itigihe harikaba n'abandi bavuga bati yatayigiye bikwiye ko dufata iyindi mbwa uko biri kose nuko bigaragara yuko hakiriho ikibazo gisabwa yuko abarundi bakingirwa igumaho canke hazi yindi kingira abanyagihugu twe nico dushaka Amakuru twategurira abandanya wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye yakoze akazi kiyo kumushinga naye arajushinga nuko igihugu gisubira kugira iteka mu gwanura ugwaruka rw'umugambo SND FTD byo nibivugwa n'umushinga naye Zenoni Chaenzi yahoze ari mu nzego za leta y'u Burundi akabona ko umugambo SND FTD warukwiye kwemera ugahanurwa ku neza y'igihugu cyose aranavuga ko kuva na kera mu mugenzo w'ikirundi abakuzi bami bahanura ugwaruka kuko ruba rutaramenya byinshi ivyo Zenoni Chaenzi akaba abivuze inyuma yaho urongoye imihari nako ya SND FTD ateye ubwoba wahoze arongoye igihugu Domitien Ndayizeye ko atohirahira ngo asubire kugira icavuze ku mugwi w'imbonera kure kurikira Zenoni Chaenzi twamakuye ku murongo wa telefone. Yo narumvirije ijambo umushinga ntahe Domitien Ndayizeye yashije impanuro avuga ati nyabura muri ko murajana urwaruka mu nzira itariyo ijambo yari yahanuye impanuro yari yatanze ntiyatukana nta igitutsi kirimo ukuvuga ko bariko bararoga rwaruka rukiri ruto ico sigitutsi ntiyavuze ko ari inkehabwenge yavuze ati n'abantu bagifise ubwenge bukiri buto baracyari bato ntibarabona ibintu n'ibindi ntibarasobanura ibintu n'ibindi nicyo yavuze ejo bundi barabajanye babanikira imbere y'abaserukira ababirigi barabanikira hajya barabicarika batirira bararira bati kominduru barakominduru aho hose kubera ko benshi bakiri bato ntibabajije bakigayemwe aha mudutumye kurira ninde yapfuye ntawurira atabuze baracyafise ubwenge mugabo buracyari buto urya nawe amwumva n'abaramwandunga ati wewe nyuma ntukavuge ko ntacyo tukuzeyeko kandi yahanuye neza Ndayizeye yarafashije Uburundi do nabuyoya n'ibindi ereka umuntu umviriza ijambo yavuze umviriza impanuro ntugire ngo urya ngo si muri munanje urya ngo si uwanje ngo sinokumviriza impanuro yatanze ubu uri mu nzira mbi Uburundi bugiye kuba agati kari mu ruzi kubera iki kubera ivyo bintu byo kwiyamiriza ababanyi byo kubatuka byo kugara imbibe byo kugara amarembo y'igihugu akugarwa ntawugara irembo ryiwe kumutaga ntawutuka nyene urugo rw'uwundi rw'umubanyi ntawubyigisha umwana. Zenoni Chaenzi yemeza ko ashigikiye Domitien Ndayizeye ubwo gwaruka rukwiye kwigishwa kubahiriza agateka kazina muntu rukigishwa imyuga n'ibindi vyigwa vy'ubwenge kuko ari bo Burundi bw'ejo akavuga ko ababazwa cyane no kubona Burundi busigaye buba ubwa mbere mu bukozi bw'ikibi gusa aho bwoteye imbere mu bintu vyiza n'ubunyene tumukurikire. Abana bacu basigaye ari byo bijuju biba kwisi ehera mu Burundi iyo bugeze bamwe bariko barabigisha kuroga bariko barabigisha gutukana bariko barabigisha kuja mu mabarabara bariko barabigisha gusahura babigishe kudakora amaraso ya mwene Murundi ntihagire umuntu asubira gukora amaraso ya mwene Murundi atarahuma erega Burundi bwahumiwe nta na hamwe
turi mu b'imbere kandi ataco tubuze dufise vyose dufise abantu dufise nuko nyene basanzaye ku isi yose ubu twari dufise abantu none garuka ntawe utihanura ntibagaruke mu nzira bumvikane n'abandi bumvikane n'abavukanye bumvikane n'ababanyi uburundi busubire kugurura amarembo busubire kugendwa busubire kugendera abandi hanyuma tugerageze gusubira gusanasana uburundi bwasambutse hose bwasambutse imbere mu mashure mu bitaro amabarabara turabanyuma muri mu bintu vyose ariko abantu baranezerwa abantu bategeka ubu baranezerwa kubona uburundi ata namwe tugira tuti twebwe ni twebwe turabambere keretse mu busumo no mu bwicanyi je ntibishoboka yaho nta majambere arimo uko nuko iki gihugu abantu bariko bariga ivyo bariko bariniga nta kazoza bafise ejo abo babarongoye bazobananikanye babajanira he kuriya bagize bregude ndabasavye abo bantu babivemwo hanyuma tuje hamwe dusubire kubaka na Burundi bwa Nyaburunga nyabagendwa by'ukuri iyubashe kuko ufise indero nziza z'urwaruka mu makuru wajanye n'ivy'agatekazi na muntu mu bijanye n'amabi yakozwe n'inzego za leta hamwe n'imigwi y'imbonerakure igihe hategwa amakamba mwamwe muri Kigarama mwaka wa 2015 hari umwigeme yafashwe n'igipolisi kimukuye mu Nyakabiga nako atwagwa n'abapolisi bamuboshe atazi iyo bamujanye akaba ababanza kwigana ingene yatwawe inyuma yaho babanje gutwara mukuru we na se wiwe mu ntango y'imyerekano mu batwaye se wiwe akaba yarashoboye kumenya Desire w'amahoro akaba ari nawe yanse kwikiziga ciwe gihambwa inyuma yaho bagitoreye kwihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi tumukurikire kuva manifestation zigitangura baje baratora Grand Sœur baramujana ntitwigeze dusubira ntiyagarutse yaragiye mu nyuma arapfa apfuye batwumva tu yarapfuye ariko ntitwabonye ikiziga ciwe turagumaho kugeza mu kw'icenda papa nawe baraza baramutora bamujanye nawe nyene ntitwamenye irengerero ryiwe twaherutse bamujana tuza twumva bwa kabiri ngo yapfuye ngo tugende gutora ikiziga ciwe kuri Brarudi tugiye kuri Brarudi ikiziga turagitora baca bagitwara kugihamba après nticabaye tubakigihanze kuko baciye bahatera ibitero baca baramubaka baramujana turagumaho kugeza ntitwamenye nawe barajanye hagezeho boteruye bashiremwo baca barahatera abantu bariruka barashwiragira ikiziga rero ntibasuye kumenya suite yavyo abantu baje gutora papa hari abo mubo mwamenye mu bantu bapoli uwo namenye mu Desire w'amahoro nuko abandi ntabonze ntabwo nari nsanzwe umenyereye abapolisi ariko Desire we nari ndamuzi kubera naramubonye kenshi niho batashe muhira turagumaho kugeza muri Decembre irya tariki ya 11 biciye abantu turaguma muhira le 11 décembre le 12 no baciye baza kuntora muhira je baciye binjira muhira harimo abapolisi gusa sinokubwira ngo naramenye nta muntu nashoboye kumenya gusa bari bambaye tenye neza igipolisi baje muri pick-up yera barugurura baca bashiramo gusa icyo bakora abantu banzibiye mu maso baca bafise na minoti baca baterera mu muduga nagiye bicaye munsi y'intuzenya nicaye munsi y'amaguru yabo ariko mu muduga sinamenya hano bantwaye naragiye uwo bwigeme yavuye abona aho bari bamufungiye igihe yarasohowe yungurijwe mu gasho k'igipolisi ko mu Bwiza imbere yuko asohoka abantu avuga ko hari mu nzu iri nyuma y'ishure rito rya Seramatutina yabanje gushurashuzwa n'umupolisi yariko aramusambisha amagiriza ko se yaratunze inkoho uwo mwigeme akavuga ko cari citwazo cyo kumugirira nabi n'ubunyene tumukurikire uwo musi niriwe aho hantu muri bambariye ko ari muri rohero ko mukunguraho niho narabonye ko ari muri rohero nyuma ya Seramatutina
baca barantwara mu bwiza le 12 nahamaze umunsi wose aho hantu le 12 niho mwijoro niho baca bantwara kuri peje mu bwiza ndahaguma so subi nyuma gato le 12 narahashitse mu ijoro umuntu araza arambwira ngo ngende mu nzu ngo bamvugishe ngo bandekure ntaye ndagenda ndahageze uwo mugabo yes yari umupolisi yavuga igifaransa gusa n'igiswahili nta kirundi nigeze ndamwumvako yavuga igifaransa n'igiswahili kandi numva umenga mvugisha nk'umuntu anzi no nari namaze bari bamaze kumbohora numva umenga mvugisha nk'umuntu anzi ambaza nerekane inkozi iri ngo za papa nerekane ngo mvuge ivyo aho papa yigishiriza abajene nkabwa ntavyo nigeze mbona arambwe ati twereke aho so wabika ibigwanisho ndavuga ati ntavyo nzi ivyo munyuma arambwira ati utabivuze ndakwica ndamubwira nti no gupfa napfuye uragira ibyo ushaka ndamubwiye ivyo rero sinzi nimba ari shavu ryaduze cyane nimba ari ivyo yaragambiriye nyene gukora arambwira ati ngira ndakurongore nagira peut-être rikara sinibaza ko ashobora no kubikora nabona umenga n'umuntu nyene sinzi acara bikora nyene arangorera viole yarabikoze cane uko yavyiyumviye niko yabikoze kabisa arabikora unyuma ndagerageza ndamusaba imbabazi aranyenyera ati urabanza umbarire ivyo ndikunda kwishura arandeka arasubira arambaza urashobora kumbwira abahungu papa wawe yigishije mu nzi wanyu inkoho ndamubwira ntabonze kandi ntabona arinzi vy'ukuri nta nabo nigeze mbona ni kuri ino nkuru ibabaje ivugwa mu bijanye n'agati y'akazi na mu cyo dusoza ko amakuru tubashikiriza ariko nabashimye bose Marco muradukurikira naho butaha